abakunzi b'amahoro. Abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe TWR Radio mu Burundi bifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Turamukije mwese muri kumadukurikirana tubaha kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ikiganiro cubaka ubuzima bwa benshi baza bayikurikirana. Iyo mu kiganiro cy'uno munsi tuzakuyaga kuri teme idasanzwe aho umutumire wacu aza kwitwagurira. Teme ivuga gutya anye ibiranga umukristo w'ukuri. Rero kubw'iyo mpamvu ndashaka ndamuhe umwanya yidondora ariko adukurikirana. Ndaramukije abari kwatwumviriza, nitwa Manirakiza Onesphore, ndi umwe mu babungere mu shingiro rya Shama Temple Fellowship, nkabashimye ubutumire mwampaye. Murakoze cyane. Ndashaka tuye kubiranga umukristo w'ukuri. Imbere ko twinjira nido mu biranga umukristo w'ukuri, mbega iyo tuvuze umukristo abantu batahuye iki? Iyo tuvuze umukristo ubu kubera ry'amadini byagiye mu mitwe, umuntu aca yumva uri mu idini ry'abakristo. Je sinigera nemera ko ari idini, kuko idini ni ubuhinga umuntu akoresha mu kurondera Imana. Mugabo abakristo si umuntu arondera Imana, ni Imana yarondeye umuntu. Rero n'utwitaba idini mu by'ukuri ni kujaniranya mu mvugo. Rero tuvuze mu Kristo tuja tugenda mu byakozwe n'intumwa 11:26. Ni ahantu hambere bise abantu bizera Yesu abakristo. Kera bitwa abigishwa ba Yesu canke abizera. Mugabo Bibiliya tugira ngo muri Antiokia niho hantu ubwa mbere abantu babise abakristo. Byari bifite insobanuro. Bari bamaze umwaka bariko barigishwa na Paulo na Barnaba ivy'inzira y'agakiza. Barahinduka gose mu nyifato zabo no mu kuntu bameze gushikaho babita abakristo. Mu by'ukuri bavuga ati abantu bameze nka Kristo. Babantu bizigira Kristo bagenda nka Kristo. Je insiguro nziza rero si idini ry'ubukristo, ni y'abantu bameze nka Kristo. Ni y'abantu ubona ko arabigishwa ba Kristo. Mbega turi ngaho bonye ko kwisabwa ngo nko mu gihugu kanaka ati abakristo ni benshi, hari pourcentage ngana byo abakristo nko mu Burundi kumva ko ni pourcentage nyinshi cyane gose. Mbega mushobora kudutandukaniriza umukristo n'umunyedini? Ico kibazo kirakomeye gose kandi nukuri kubabaje. Umunyedini ni umuntu yemeye kuja mu isengero ryitirirwa ry'abakristo, mugabo akaba atakijijwe. Sinzi ko mu cyo kintu tawe. Umwanditsi umwe arakwanditsora igitabo vuba wo muri Amerika avuga ngo abakristo batakijijwe. Mu kinyamazu yacite The Unsaved Christians. Igitabo nasomanye inyota nyinshi ariko avuga muri Amerika. Abo yita abakristo b'umuco. Bamwe basenga ku Noel no ku Pasika, bamwe baza gusenga kubera umwana yabatirijwe, bamwe bibuka Imana ku guhamba. Mugabo mu buzima bwa misi yose vy'Imana atakibanza gifise vy'ukuri no guhura n'Imana na Kristo batigeze bahura nabo. Aba rero no mu Burundi barahari sinzi ko bakora kwigituma kubera igihe ubukristo bwaza mu Burundi bwaje ku gitsure no kwitegeko. Uwatuzaniye ubutumwa bwiza yazananye n'uwaje kudutwara mu koroni. Hanyuma afata bari bakikuje umwami arabirukana, amukikuza abemera Imana abakorera Imana. Umwami bamugira umukristo ku nguvu mu vy'ukuri. Nawe bacamutegeka yuko afata abakristo bose, abarundi bose abahindure abakristo. Burya rero umugabo atemeye ko umukristo yaracirirwa umukenke, yarakugwa mu bandi bagabo. Rero abantu baca bemera ba data bacu na ba sokuru bacu bakurikiye by'ubukristo bamwe batavyumva batabisiguriwe. Urumva ko byavyaye umuryango munini uko abantu baza bakinjira amasengero bagakurikirana ivy'Imana bakaturika n'abaporoti, mugabo bataronse akaryo ko kwihitiramwo iyo nzira bo nyene babigomvye. Nuko rero ni wacu mu Burundi ubukristo n'umuco. Hari abantu bafite ubukristo bw'umuco ku buryo umuntu mubwiye uti wewe nturi umukristo, avuga ati urangaye
ahandi bashaka bita ngo abashenzi ubuza kuja n'umushenzi hari abantu bavuye mu bushenzi kugira bamere nk'abandi muga batigeze bamenyana n'Imana novuga batigeze bamenya icyo Imana yakoze inzira y'agakiza ngo bihitiremo hanyuma bahinduke cyo rero n'ikibazo kinini cyane barabaho rero ngabo abakristo batubita abakristo bo kwizina nibo abakristo b'abanyedini none nk'ngaho mu gihugu cacu bavuze ngo nk'ibice 90 kwijana ngo bari abakristo mbega byavuye ngaho nyene muco cimwe mace gutanga ego nibaza ko bavuze ko abikebe gutaka kugira abakristo mu Burundi baraba abiyitirira idini y'Ukristo cyangwa ishengero y'Ukristo abakatolika nibo benshi hanyuma abaporoti n'icyo baraba ubajije abantu mu yinzira ukabavuze mbe wowe umukristo nibakiba kubatse n'umukristo wobwirwa n'amizirima gusa n'abarundi bake bimvuga kuri abandi bose bakora abakristo nivyo rero urabona uvukura umwana ukavukira mu idini bakakubatiza utarabimenya ukaja gukomezwa hanyuma ukabigumamwo ubivuyemo womenga urahemutse n'ikintu c'umuryango nivyo ariko tugize ubushakashatsi nari mu babugize na jena mugana sinari umurongozi nari uja kurondera amakuru mu 2004 twagize ubushakashatsi bwavuga tuti ni bande basenga kwa Mungu nuko hari mu ntambara nitwarose amahirwe gushikira bose nko twagomba ariko ibiharo twaronse 30 kwijana b'abarundi nibo basenga kwa Mungu urumva tuve kuri 9 tugiye kuri 3 harimo abaporoti n'abakatolika yego harimo kwihenda kubera hari mu gihe c'intambara ariko 30 kwijana ni bake woja muri abo rero 30 kwijana baje gusenga mbega bazi ivyo barimwo bafashe ingingo atagahato karimwo ni bangahe muri Kenya baci basanga 17 kwijana rero nivyo dufise ikibazo cyo kuzazanirwa gutyo mugabo uravyumva yuko niyo mpamvu vuti ni gute ubuzi burimwo abakirisu mugaka babiturire ego ni gute amashure abayigisha bose bitwa abakirisu mu kumva abana batwaye inda ukumva ibintu byagonze nabi ni gute sinzi kubona ni gute butungane babwidogera mugabo wagenda kuraba abacamanza n'abakozi bo mu butungane bose bafite amazina y'ikirisu nico rero reka byo kuri nibo cyane harimo abanyedini nico kibazo cyane nimuvuze gutyo honye ndumva ko ari ikibazo kinini cyane kandi gikomeye none kugira umuntu ahinduke umukristo imbere ko tuva kuri bigaragaza wa mukristo nuko ari kintu yabaye bigenda gute kugira ngo umuntu ahinduke umukristo ikintu cya mbere kiba cyabaye aba yumvise ubutumwa bwiza cyangwa Imana mu Roma 10:9 havuga ngo niwatorana kanwa kawe ko Yesu ari umwami cyangwa Yesu ari umwami ukizera mu mutima ko Imana yamuzuye mu bapfuye ucukizwa rero umuntu aba umukristo cyangwa akizwa cyangwa ahinduka wemewe n'Imana igihe yumvise ubutumwa bwiza hanyuma akabwizigira ubwo butumwa bwiza nabwuvuga iki uvuga ko Imana ariyo yaremye umuntu hanyuma ukavuga yuko umuntu we wari umunyavyaha yabimogoreye nimwe twita ibyaha by'inyanduruko y'abakatolika cyangwa abaporotije turabihuriza ko adashobora kwikiza hanyuma tukatuvuga tuti Imana yoyo kuko igororotse kandi ari y'urukundo ntiyaretse umuntu gutyo yamurondereye incungu nje gituma yarugitse umwana wayo Yesu Kristo cyangwa Yesu Kristo muri inosi Yohana 3:16 ukuri ko Imana yakunze bari mu isi ko tumita umwana wayo kineke umwizera wese ntapfe rubi ahabuge ngo budashira hanyuma bwa kane umuntu rero wese yizeye icyo kimazi cyatanzwe kubera yatsinzwe n'ibyaha by'uwiwe akizigira ati ntacyo nokora ngo nikize hanyuma akizigira icyo Imana yakoze aca avuga kabiri aca kizwa mpema cyakora mu ngo bwiwe byavyo bica biharirwa agaca imbuto ya mwemu itangura kwamba ivyamwa muri we nuko twita gukizwa rero benshi babyitiranya no kubatirizwa benshi babyitiranya no kuja ku rusengero bijye n'ibimenyetso bigaragara hanze k'icabaye indani muri wewe rero yuko arakaje ibimenyetso hanze kandi atacabaye muri wewe ni nkuko uvuga uti ni nkuko ufata ikintu bagisiga izahabu ukavuga ahantu huzuye izahabu kandi ndana atayiriyo ubugombye kubesha yego muje kuvuga ngo ni watuza kanwa kwesa rumwana ukizira ko Imana yamuziye mu kanwa bapfuye uwo muntu azoba kijijwe numva mu majambo akomeye cyane ni watuza kanwa kwesa rumwana ukavyizera mbwara batuye ibyaha mbwa ntibatuye Yesu nengaho onyumva no umuntu aba yakijwe nawe
je narivye je narasambanye je narakoze iki n'iki babemeye nimba batatahuye wabipfiriye ngo bamwizigire ngo bamuhe ikaze ngo bahindure bemeye gusa muga nta nyinshi batoye rero abantu baremera ibyaha abantu bimvuga kuri baremera ibyaha mu butungane ntibaca bakizwa gukizwa no gutahura kuri umunyabyaha hanyuma ukatahura n'icyo Imana yakoze ukimirira ukwizigira kwawe mu Mana apana mu byagezwe apana mu bikorwa byawe kwizigira ko ushobora gukira kubera icyo Imana yakoze rero niwatora kaka ukizera mu mutima ko Yesu yazutse mu bapfuye kandi yasize ibyaha byawe ucukizwa. Murakoze cyane ndumva ko abariko baradukurikirana bariko baratara yuko kugira ngo umuntu ashobore guhinduka umukristo bihagaze mu kwatura no mu kwizera ico Yesu yakoze. Turi ngaho nyene iyo umuntu amaze kwatura akizera Yesu Kristo nk'umwana uzambwiwe akaba akijijwe none imero yiwe kibiye mbega indana camera gutoma. Urakoze cyane kete Paulo yandikiye Abagalatiya aragereranya imero y'abatarakira Imana abataranywana n'Imana akagereranya n'imero y'abazi kwa nywana n'Imana. Navuze ko utaranywana n'Imana abaganzwa na kameremere yiwe hanyuma umaze kwakira kunywana n'Imana uva gukizwa canke kuvuga ubwa kabiri tuvuge gutyo abafise ibimuranga ikamere ko bataramenya Imana bataranywana n'Imana havuga 19 avuga kandi bikorwa yabatega 19 bya kameremere kacu biramenyekana nibi ubushurashutse ibihumanya ivyisoni nke gusengirwa Imana uburozi ubwansi intonganya ishari ishavu ikeba kwitandukanya ibice inzigo kuboregwa kudandahigwa n'ibindi bene ivyo ivyo n'ibindi biranga umuntu wari we wese naho to ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro c'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise Nyandwi Eric yaratubwiye ingene byari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugishurimwo kandi atobishobora uko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati byaciye biba bishasha nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndacenda kironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni vyiza kandi turashima kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntacyo maze nduwo guterera hirya kurumva ntacyo nari bamariye ntacyo nari nitayeho. Mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera budani mu ndatambura mu bandi mbona kumengo ndi umunyacubahiro mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirenge by'abandi kumbe ari bito kubera uri mu Mana bakubonamo vyishi. Yego be gutambura no kuvuga iki? Gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo, ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe niko gutambura. Muraho cyane. None mwebwe mwumvise iyi ntaye y'umushinga ntaye Eric Nyandwi adushingiye, mwebwe hari ico muyongerako Esperance?
ego ibyo ariko aravuga nibyo. Hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari. Umugabo muha amategeko, harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro, barakeneye kwitabwaho kuko baragoye, bameze nk'abana batoya, ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2. Baragoye kuko urabamesera, urabasasira. Ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose, kandi suko baba ari banini mugabo kuko barayakuza irumva umufasha abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo aca kigufasha. Mugabo abakenyezi nabo ngo ndakomesera ubaye umwana. Ciye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangiye kuboneka nde, hatinga kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma, ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza, naho byoshika ego satana aca muri byinshi ntibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo umugabo aje hanze, inze duka ziba zavuye kuri wewe. Uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako, nta nakimwe atankoreye. Uragerageza kushoboye kose ukamumesera, ukamukurikirana, ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri, kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe, akabona ko yambaye karatokeza akitabwaho nukuri. Ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza, cyavuga ati mbona ko naho byitondero acagenda hine kugaruka bizomugora. Ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingo ziwacu tukubahana mu rugo. Naho biruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo. Abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara. Abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa tukuri icisha mu murongo, naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wavyononye kandi nawe wari wabikoze neza. Umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira, ntibagira gutukacu usanga umugore kare gukora nabi gatamenya Imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe. Naho yo nereko nabi ntane kampore bamuhereza, urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo. Naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye. Ego Inosa urabuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse. Ego kweri ivyo avuze umwanya umwe nivyo aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri. Sanze ko icyo kintu avuze nico uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye dufashe biga bishe byijana abantu keshi na keshi ingozi zimira nk'izisambuka cyangwa zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo. Usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhiye usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamfata neza mugani abata atihanganye ne kwerisho kintu kwerisho babuze nico uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere aze rero keshi na keshi genda baze sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka ntanike harura kumbura hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana aje nkumengo agomba ko mungana ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro cy'abagabo agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbura kumare ni kunandengera mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize benshi baraharise cyane bari ku mahanga kwegore ini waje. None we wagize ingorane zimeze gutega Inosa? Je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazaramhanura abakozi b'Imana naje bakampanura ati naho biruko naho numengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura yari mu ngoro y'Imana je muri rikaza nayo bafashe ingokana ikintu yokora uzana yahande tejambo ry'Imana twafashije nagiye wenda ze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu nevuga ati kumbure je nahanga nabandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga nyene utangora n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agera bango bumvikana mwiza nk'uwa Kristo. Ego no musirero urugwawe urubona gute ico cawura gifise arakubaha murahuza bimeze gute? Sawa jere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere
kuba umaze 13 ngareranije ubu aho ngeze ndabona yuko hari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyine atakashobora gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nk'iyo yabona twati aba naho biruko bafise umubano kumbure ubu bufise agace k'ubukristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kumenya kuvota kuri ivyo kiravuga nivyo kucyariye bravo cyane godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere cy'itatu ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe bivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntuteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko ata biganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guta urugo akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyine ashobora guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nkuko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo hariho n'igihe kandi n'umugabo ataha icubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi iyo abonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we waruze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri go bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Dasman nakiza mwari kumwe ndagusize nakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha.